Amahoro y'Imana yongere abane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage, tukaba tubifurije n'umwaka mwiza, umwaka waraye utanguye wa 2022 uzobabere umwaka w'imfura. Turabahaye rero ikaze muri ca kiganiro canyu, ca kiganiro c'ingo n'imiryango, aho no musi tuja kuganira kuri teme ivuga ngo ni gute imiryango yotegura neza umwaka mushasha mu ntumbero yuko Kristo ariwe abo wa mbere mu migambi yabo. Umwaka iyo uheze ubundi ugatangura, imiryango irahimbaza mu gusangirira hamwe n'inshuti ndetse n'abagenzi, bongera bashima Imana kuvyakoretse vyose muri uwo mwaka. Uno mugoroba mwiza rero turaja kurabira hamwe ni gute umwaka utoba imfagusa ku miryango, mu ntumbero yuko uwo muryango woshika kwihangiro wihaye, ndetse twongere turabire hamwe n'uburere imiryango yokorera ko cane cane kugira ngo ishobore gushika ku ntumbero yihaye. Nuko ibibazo n'ibindi turaza kubifashwamwo n'umutumire, akaba n'umukunzi wa televiziyo Heritage, akaba ari Ndayishimiye Bertrand, nkaba nagomba kumuha ikaze. Ego, murakoze cyane kumpa ikaze muri kino kiganiro c'ingo n'imiryango, aho tugiye kuyaganama kubijanye ni gute imiryango ishobora gutegura neza umwaka wabo, tububakiye kuri Kristo canke bagaragaza Kristo. Rero nagiye cyane ko namwanyumviye ko mukantu muri kino kiganiro, kandi nzira ko muri kino kiganiro hari imfashanyo kanaka abantu baza kwakira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bertrand, ku bwanyu umwaka mwebwe muha insiguri yahe? Murakoze cyane kumva ico kibazo ati none ku bwanyu umwaka muha insiguri yihe? Iyo tutavuga ati nihe nsiguro twoshobora guha umwaka, mu bisanzwe umwaka urimo umwanya. Iyo ndiko ndana umwaka mbona umwanya kanaka. Muri uwo mwanya ugizwe n'ibintu bitandukanye. Umwanya urimo amatierce aca avyacu no kwita amasegonde. Hama amasegonde akavamo iminota. Iyo minota ikavamo isaha. Hama so turavuga isaha uko amasaha agenda kurikirana aza kuvyacu no kwita umunsi. Maze umunsi uko iminsi igenda irakurikirana iravya kuvyara indwi yose. Hama iyo ndavuga indwi yose, uko indwi zigenda zirakurikirana zirava mu kwezi. Hama amezi uko agenda arakurikirana arava mu mwaka wose. Nisho no kwita umwaka mu majambo makeya. Okay, murakoze cyane. Mbega ni gute rero imiryango uwo mwaka utoba imfagusa mu miryango yacu? Ego, murakoze cyane. Imbere ko nishico kibazo ati ni gute umwaka utoba imfagusa mu miryango yacu, hariho ivyizigiro bice mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tweka neza cyane ikijanye n'umwanya. Rero tuza kuvuga maze gusoma ijambo ry'Imana ndabere ko kunti imiryango umwaka utoshobora kuba uwimfagusa, kuko urashobora gusanga imiryango ishoboye kubaho umwaka wose, mugabo umwaka urashoboye kuba uwimfagusa. Bakiyumvira icyakoretse muri uwo mwaka wose bakakibura. Bakiyumvira ico bashitse ko bakakibura umwaka wose. Birarengeye ko abantu binjira mu mwaka bakipfuriza umwaka mwiza, kuko ni benshi iyo umwaka utanguye yipfuriza umwaka mwiza. Aho gasanga ya majambo babipfuriza ntiyashoboye kuba yikimaze mu mwaka wawo wose. Kuko henshi bavuga ati uzugira umwaka w'amagara meza, uzugira umwaka w'iterambere. Mugabo imiryango ikaraba umwaka wose bakabura ryaterambere bari bifuza gushaka. Ryaterambere babipfuriza. Biva kuki? Nisho nza kubasigurira. Reka dusome ijambo ry'Imana mu musiguzi, igisha gatatu, umurongo wa mbere gushaka kwa kabiri. Hava gucyanya. Ikintu cose cashingiwe igihe cacu. Kandi igikorwa cose munsi y'ijuru gifisa akanya kacu. Ego cyane. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe. Fasha umurongo wa mbere ngo ikintu cose cashingiwe igihe cacu, kandi igikorwa cose munsi y'ijuru gifisa akanya kacu. Kugira ngo umwaka ntube uwimfagusa ku miryango, nuko imiryango yose iriko yadukurikirana yoba ifise igicapo c'umwaka. Iyo uri kurakora ikintu udafise igicapo, ibintu byose biragutwara. Iyo uri kurakora ikintu udafise intumbero,
hari izindi ntumbero zidahwanye n'iri kuraja ziza z'abandi bantu ugasanga bavuye kuri ya ntumbero Imana yakwipfurizako. Ijambo ry'Imana rivuga mu Efeso 2:10 yuko twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Hari ibikorwa vyiza twahawe muri Kristo Yesu, twaremewe muri Kristo Yesu kubwiye mpamvu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Niba twifuza ko imiryango n'umwaka izogaragaza Kristo cyayi kubakira kuri Kristo canke abayibona bose akabona Kristo, nuko uyu mwaka ivyo twokora byose byo bihagaze muri bya bikorwa vyiza dufise muri Kristo Yesu. Rero umuryango wose ntusa n'ubundi, umuryango wose urisa mu maso y'Imana. Nico gituma iyo abantu bamaze kuvuka ubwa kabiri bakakira Kristo Yesu mu mitima yabo, mpemu yakaza kuba muri bo, ni mpemu w'ukuri. Iyo bariko barasenga bitegura kwinjira mu wundi mwaka, hari ibicapo bahabwa by'umwaka ugiye gutangura. Umwaka ntitutangura le 1er janvier. Umwaka siyo tuwutegurira twebwe nk'ugiye gutangura. Umwaka tuwutegura le 1er janvier taragera. Tugasengera umwaka tugiye gutangura, tukaronka igicapo c'Imana itwifuza ko umwaka ugiye gutangura. Tumaze kubona igicapo c'Imana twifuza ko umwaka ugiye gutangura, catubaho ubuzima bufatanye ca gicapo Imana twifuza ko. Imiryango yose iratandukanye kandi c'Imana yifuza ku miryango itandukanye kiratandukanye naco nyene. Ndiko ndabwira abantu ko muri kano kanya hari imiryango itandukanye muri kano kanya. Mbega uyu mwaka mutanguye nk'umuryango mufise kiye gicapo. Nikiye kintu mudoshikako le 31 décembre mu kuva muraryohewe 2022. Ego. Le 31 décembre 2022. Nikiye kintu nk'umuryango mudoshikako mwihaye kudoshikako. Muzovuga ati kino kintu twagishitse ko turaryohewe cyane niki. Mbega nihe plan mufise y'umwaka? Nihe objectif mufise y'umwaka? Nihe ntumbero mufise y'umwaka? Mbega nirihere kwa mufise y'umwaka? Nk'umuryango nk'abantu afise mpemu ya muzwa bwabo, nk'abantu Kristo aba muri bo. Kuko niyo aba Kristo ari umwami wacu, no kuvuga yuko dukora ivyo ashaka uyu mwaka ugiye gutangura. Mugabo niyo aba uri umuryango atagicapo ufise c'umwaka, subira kandi mwicarane umugore n'umugabo muhani igicapo c'umwaka mushaka gukora uno mwaka wose. Kuko niyo batagicapo cyari muzogendera kuno mwaka, muzotwagwa n'ibintu bitandukanye. Muze murabe iyo umuntu adafise igicapo c'umwaka, uwo muntu abahuze ngo kuyerera. Resi nkeneye ko imiryango ibaho ubuzima batavyo ariko baraja. Ariko ndifuza imiryango idirikiraja. Bihagaze he ku gicapo, apana mwiyumviriye gusa mwanditse ahantu. Ntibihere gusa mu vyiyumviro no mu biyago gusa, ni mu vyandike hama mwivariwe murabe ko muri kumugena muri ca gicapo. Hano havuze ngo ikintu cyose cyashingiwe igihe cacu, ikintu cyose cyashingiwe igihe cacu, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifite akanya kacu. Nuvuga 2022 na kanya Imana iduhaye. Muri ako kanya Imana iduhaye hari ibikorwa tuza gukora muri ako kanya Imana iduhaye. None nk'umuryango uri kurankurikirana, nikiye gikorwa muri kano kanya Imana ibahaye muri 2022 muzokora. Niho hari kibazo. Bertrand, muri ko muravuga igicapo, hariho ukuntu abantu ngira ngo boba badatahurira igicapo, ico gicapo aguma avuga ni gikimbega kugira ngo nakimenye bigusaba iki kugira ngo umenye ico gicapo uba wahawe canke utegerezwa kugenderamwo muri uwo mwaka utangura. Ego. Iyo ndiko ndavuga igicapo nk'ubu nk'akarero gasanzwe, reka mpere ndashobora gufata nk'umugabo n'umugore nka famiye imwe kanaka. Urashobora gusanga iyo famiye ikintu Imana ikibatumira muri uwo mwaka wose ari gufasha indi miryango. Ushobora gusanga ari famiye ifise ubwo buntu bwo gushobora gufasha indi miryango. Ugasanga imiryango spirituel mu byo nk'ugasanga nk'imiryango yahabaye ama separation, nk'imiryango usanga umugabo n'umugore batumvikana, ugasanga ubwo buntu buri kuri bo Imana ikibahamagara ati nivyo narabubatse narabagiriye neza, muradi jambo ryanje murafite imigendanire na jewe, ariko ndifuza ko uyu mwaka uwo mugisha mwahawe kuba neza mu muryango, ndifuza ko indi miryango ishobora kubaho neza nkuko umuntu bayeho neza. Amen. Ugaca usanga iyo famiye ku mutima yabo hariyo uwo mutwaro wo gufasha indi miryango. Rero mugaca muvuga ati uno mwaka turifuza ko iyindi miryango, ugasanga Imana yabashyize ko uwo mutwaro wo gufasha indi miryango umwaka ugiye gutangura, ugasanga none nivyo Imana yabahaye igicapo, ndifuza ko umwaka ugiye gutangura mudoshobora gufasha indi miryango, hakaba restauration mu miryango. Mugaca mucandika ahantu ati umwaka Imana iduhamagara gufasha indi miryango, habe restauration mu miryango.
habe gusubirana mu miryango mukavyandika ahantu nk'ikintu Imana ibipfuzako hama mugaca mugira plan ati none uku kwezi kwa mbere kurimo indwi kanaka mbega twofata imisi yihe yo kugenderera imiryango mbega twogendera imiryango iyihe ukwezi kwa kabiri ukwezi gucyo onye ugasanga nko mu mwaka wose mwarashoboye gufasha nk'imiryango ishika 200 gusubirana akone karero kamwe hama karero ka kabiri ugasanga umuryango kanaka imanitse ku mutima gutanguza nk'ibintu by'uburimyi iyo tuvuze ngo kuja gukora uburimyi si ugira gusa turonka amafaranga twebwe kuko igikorwa cyose Imana dutumirira ni kugira dushe guhezagira abandi bantu birarengera gusa kwiyumvira amafaranga ariko ukiyumvira ikintu cyo guhezagira abandi bantu ugasanga hariho imiryango par exemple nk'igihugu cyacu ugasanga uwo mwaka wa 2022 ntibazobura ibiraya ntibazobura ibigori imiryango izofungurirwa neza ugasanga ibico bizogabana kubera hari umuryango ku mitima wabo imaze ikintu cyo kurima ugasanga mugashimira okay twe turumva Imana duhamagara mu vyekeye burimi uwo mwaka ugiye gutangura none ko ari igitapfu Imana duhaye cyo kuja kurima nuva Imana yifuza ko imiryango ifungura neza kandi ugiciro gitoya mbega tuzorima hehe bizodutwara iki muhagira plan y'ukuntu muzobikora akona akarero kandi abahaye akarero ka gatatu ugasanga nk'akarero nkundi muryango Imana yo hamagara gutanguza nk'ishengero kanaka cyangwa ministere kanaka ugasanga iyo ministere izo ari ministere ya reconciliation aho abantu bazohaza bose barakomeretse imitima yabo hazoba gukira mu mitima bakabara bagiriye nabi umva ni igice Imana bahaye ndumva cyane ari mu buryo bw'imwemu bisaba ko ari umuntu abari mu mwemu nyene afisi yerekwa aganira n'Imana hari ha imiryango usanga ivyo bintu byo kumva ijwi ry'Imana bitagaragara cyane none muri ico gihe bubuca bakora iki nko mu nteguro zabo muri uwo mwaka wose ugiye gutangura rero igitangaje nuko hari imiryango usanga itizera Kristo Yesu ariko asanga iyo miryango n'imiryango izi kwiyorganiza neza sinzi kurahura n'abantu ntibaravuka bwa kabiri ariko barazi gupanga neza ibintu byabo ugasanga bavuga ati uwo mwaka nzokwandika ibitabo 3 ugasanga abiri ko nyene umwaka uheze ibyo bitabo 3 yaje kubyandika ugasanga bati umwaka utangura je ndakeneye kwiga ndakeneye kugira master ugasanga master muri economy kandi arayiheje master yiwe ugasanga umwaka ugiye gutangura avuga ati je umwaka ugiye gutangura je ndotanguza entreprise yo gukora ibi nibi cyose cyo gukora iki niki cyane ndotanguza ishuri abana bazo kwigira mu crèche canke university canke école secondaire ugasanga cagi capo yiha irepaye mugaca gicapo yiha aragikoreye ko kandi agishitseko rero birabaho niyo miryango idakijijwe asanga irateguye igicapo c'umwaka bakigendeyemo muri kano kanya hari abantu usanga badakijwe kwankurikirana ntibabuze gutegura umwaka ugiye gutangura mbega umwaka ugiye gutangura ugiye gutangura nkuko abandi bose bawutangura canke nta kintu ufise ushaka gukora mu mwaka ugiye gutangura kuko umuntu wese umutima wari amapassion afise hari ikintu yifuza gushaka mu buzima bwiwe aravuga ati je ndipfuza gukora kino kintu je ndipfuza gushaka kuri kino kintu ico kintu wifuza fata ahantu wicare ugire carnet yiwawe wandike ico kintu wifuza hama ucuraba intambo kuzoca mbwira ushike kuri kintu wifuza muga hirya y'ivyo onye hari ikintu kiri hejuru ndi byose n'umuntu afise Yesu muri we amen abantu botegura ibintu hari ama 6 abiri ku isi hari 6 selon abantu hari 6 selon Dieu igikomeye cyane ni ya 6 selon igicapo c'Imana amen ndiko ndavuga 6 sahano umuntu yishima ni réussite ifatanye n'Imana rero nico Imana yabwiye Yosuwa avuga ati kino gitabo cy'ibyagezo ntikure mu kanwa kawe wamukimura kijwe n'umurango indi verse ivuga ngo ibintu ni ivyawe byose bizogenda neza bisigura iki ibyawe bizogenda neza gute igihe ubakiye ku ijambo ry'Imana amen rero apagani batumira kwa Yesu Kristo kugira ngo aje mu mugambi Imana kuza bwaho yego ikiganiro ni ikiganiro c'ingo n'imiryango turiko turaganira n'umutumire wacu nashaka rero ndababaze mbega Bertrand nakahe canke nubuhe burere imiryango yokorera ko cane gose kugira ngo ishike ku ntumbero Imana yifuza ko dukora tugomba kunezereza Imana tutagomba kwinezereza ariko tunezereza Imana mu miryango yacu murakodesha mbwe ati ngo nutwe turere imiryango yokorera ko mu mwaka wose kugira ngo bashe kunezereza Imana burya anye sinzi ko murabona kino kintu gikomeye cyane iyo umuntu afise imodoka barigira revision
sinzi ko urabona ko abantu batwara imiduga ahantu bakagira revision ya motere bakagira revision y'imodoka bakaraba ikintu cyose ko kimeze neza. Kera tuciga amashuri turi muri primaire muri secondaire no muri université twariga bakaduha ama examen cyangwa ama test. Bagize test nuko ko twabyize neza, bagize examen nuko ko twabitoye twabyize neza, tubitahura ibyo twize mu mwaka canke mu kiringo kanaka. Mugabo hariyo examen ikomeye cyane aho umuntu araba ubuzima bw'umwaka wose. None ndakubaze ga Majaki, niyaba warize ibiharuro ndazi ku munsi bakwaje ati examen y'ibiharuro canke test y'ibiharuro, nuko baguhaye 20 bacona ko babyize neza, baguhaye 10/20 hariyo nyine imitagena neza go cyane, ho ugiye muri 8/20 hari ikibazo gikomeye cyane. Niya mu mashuri ashaka kutubaza ibibazo kuko bariko twabyize neza, ni gute togira mu miryango tukaraba examen y'ubuzima twabaye umwaka wose, cyo kwita bilan y'umwaka wose. Mbega umwaka wose twigenje gute muri domaine iyi ni reka ndabaha ama domaine makeye abantu baca bibona mwaka uheze hama baca bakosora mu mwaka utanguye. Yego cyane. Reka ndabaha domaine ya mbere. Turavye mu karere k'ivy'impwemo. Mu mwaka uheze mu karere k'ivy'impwemo reka mfate kuvyekeye gusenga. Mbega mu mwaka uheze nk'abantu bavutse bakari hano bakijijwe. Mu mwaka uheze kuva mu kwa mbere gushika mu 12 ugusenga kwawe kwaraduze cyangwa kwaragabanutse cyangwa kwagumye hahandi nyene. Mbega mu mwaka uheze nasenga amasaha ngahe, nasoma ijambo ry'Imana umwanya ungana gute. Mbega ho wa mwanya gusoma ijambo ry'Imana gusenga nawe uronse mbana hano umuntu yirimbura we nyene akona karere ka mbere k'ivy'impwemo. Mbega gukorera Imana kwishengero uyu mwaka uheze narakoshoye gukorera Imana neza. Ivyo rero sasa ndashaka kwihamanota ati bivaye no gusenga burya mfite 2 ku 10 bivanye no gusoma ijambo ry'Imana ndafite 1 ku 10 kandi umuntu yibabari we nyine arabe yexamine we nyine hama uyu mwaka none niya babyarangoye ngaha muzeke gusenga uyu mwaka nofata amasaha angahe gusenga, nofata amasaha angahe kwiga ijambo ry'Imana, nofata amasaha angahe iyo ngiye kwishengero nokorera Imana gute. Ibyagenze nayo mwaka uheze uyu mwaka nkacinda bikosora. Fata kandi kare ka kabiri mu vyerekeye par exemple nk'ama relation imigenderanire. Ego mu kare k'imigenderanire mu mwaka uheze twe n'umudamu wanje twavugana umwanya ungana gute. Muri fiançailles usanga mwaravugana umwanya munini ya cyane gose, mukandikana mu message gose cyane mukayaga gose mugahana umwanya. None mumaze gushika mu rugo mbega muracavugana kurusha mu mavugana ahubwo vyekwiye kurushiriza ahubwo. Ndavye umwaka uheze mvyekeye imigendere n'umudamu wanje mbega no kwihamana utangaye kwicuma bashaka sanga no kwihamana cyane no kwihatatu kwicuma umwaka ugiye gutangura eske sino kwamirira nkaho umudamu wanje umwanya waje cyangwa umwaka nahaye umwanya cyane abandi bantu kurusha urugo rw'iwanje kuko urugo rw'iwanje nirwo ruti imbere ya byose. Muvyekeye abana y'uwanje mbega abana ntitwahura gusitira kuryama tukavyuka ntitwaronse umwanya wo kuvugana n'abana banje eske abana banje ndazi ibyo barimo turavuga imigenderanire. Mbega umuhungu wanje cyangwa umukobwa wanje namuhaye umwanya ungana gute ku munsi urashaka gusanga umwana wawe wamuhaye iminota 10 yonyene ku munsi. Sinzi ko ubona ko dukwiye gukosora ibintu byinshi cyane gose. Reka mfata kandi karere gasanzwe akarere ka kibikogwa sibyo ibikorwa nkora. Mbega uyu mwaka mu kazi nako ndakora nakiriye gute abakiriya. Kiraturega abarundi kiraturega cyane. Nafashe gute abakiriya no kwihamana utangaye. Yego cyane sibyo. Okay ndi gukazi mbega umwimbo wabaye gute, naronse umwimbo kwiye narakoze nkuko bikwiriye. Mbega n'igikino wokosora hamica ubona wokosora tuyikosora no mwaka. Mu vyerekeye byanzo nako ndakora uko unafasha abantu mbega sino kwikosora. Erega mumenye yuko twe turakora akazi ndiko dukorera abantu dukorera Imana cyane gose. Sonje kire rero ibitagenze nk'abakorera leta nabo hari gihe avuga ati reka leta impenda kw'impemba reka ndayihende ko ndayikorera nanje sibyo. Sico ntikukorera leta ntikukorera president uri gukorera Imana kuko ico umuntu abiba ntazokwimbura. Rero nanje niyo abana koze nabi muri leta uno mwaka mbega sino kwikosora nkakora neza siko ncokiye aho ndikumva kuvyekeye akazi. Reka mvuga kandi akandi kantu gasanzwe mu vyekeye amagara meza sante. Mbega burya mu mwaka uheze sinasindira amasaha makeyi sanga narusha, sinaryama ntebye gose nkabyuka hakiri kare. Mbega cyo gituma umuri wanje uri kwaremerwa cyane gose
ugasanga uwo mwanya wose wari kuryama ukaruhuka neza wari ku mahezo sosio nta kintu wari kurunguka mu buzima bw'iwawe mbega ntiworyama hakiri kare ukavyuka hakiri kare siko nco kintu ndavuga ngaha mbega bujyanye umwaka uheze umubiri wanje bujya nawe ubwire sport sinzi ko urabona ico kintu umva umuntu akiha amanota ku byabaye umwaka uheze n'ibyo kusura mu mwaka ndashaka kongeramo n'akandi kantu gasanzwe mu vyerekeye organisation gutunganya umwanya wanje mbega mu mwaka uheze ndavye kuvyerekeye ko nashoye kuje hama priorité mbega buje sinagende mu urgence gusa kuko buje ngende mu urgence usanga ya priorité namaze kuyica mbega umwanya wanje nawufashe gute mu mwaka uheze mbega umwanya munini masaha 28 ntibabaye umwanya wo gusamara est-ce que wabaye umwanya wa investissement ubucukiye rero ducunga imyanya yacu nibindi byinshi no vugira ngaha hantu dushobora gutuma abantu bagira anti bafashwa mu buzima bwa misi yose mbega kuvyekeye akarere kama finance mu mwaka uheze narasohoye cyane canke narinjije cyane mbega uno mwaka naho no vyigenzamo gute na hantu umuntu yihamanota hama gaca kosora muri akarere mu mwaka utangwe nk'umuryango ugasanga umuryango ubayeho neza cyane gose yego murakoze cyane Bertrand none hari ikintu umuryango usabwa gukora kugira ngo ibi vyose ubu burere bugende neza ubugende nkuko Imana ibigomba ego reka ndabaho ijambo ry'Imana ryabafasha mu jambo ry'Imana muri Zaburi Zaburi 90 mu wa 12 abaho cyane utwigishe guharura imisi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge amen haba ngo utwigishe guharura imisi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge Imana yashaka kwigisha umuntu guharura imisi yiwe utwigishe guharura imisi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge bisigura iki umutima w'ubwenge uguha guharura neza imisi yawe gute reka ndabigusigurira hari wavuze ngo umwanya n'ubuzima iyo utakaje umwanya utakaje ubuzima ubutunzi bwa mbere Imana yaduhaye munsi y'izuba n'umwanya ni naco kintu ca mbere Imana yaremye hano ku isi reka ndabikwereka ntasigura no muryango no murongo mu itangurisha ca mbere umurongo wa mbere imiryango bimenye ko kintu bahawe ca mbere ari umwanya itangurisha ca mbere wa mbere abaho cyane mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi mu ntango in the beginning ahajemo nose y'umwanya mu ntango Imana yagize yaremye ijuru n'isi ibintu byose Imana yaremye yabiremye mu mwanya yashizeho bisigura ngo ibikorwa byose Imana yakoze hano ku isi yabikoze mu mwanya yashizeho ata mwanya uhari nta cari gukorwa ikintu cyose Imana yakoze twitwa ngo ku munsi wa mbere Imana irema ikintu ku munsi wa kabiri irema ikintu ku munsi wa gatatu irema ikintu icona ko iciza ngo ku munsi hari ikintu Imana yakora Imana ishimwe cyane ku munsi wose hari ikintu Imana yakora nubwo hari umunsi kanaka muga uwo munsi urafanye n'igikuwa kanaka ngo ku munsi wa mbere irema ikintu ku munsi wa kabiri irema ikintu ikijyo sharabwa ngo mwicibona ko ari byiza bisigura iki hajya havuze kuri no murongo Zaburi 112 ngo utwigishe guharura imisi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge bisigura iki bisigura ngo umunsi wose hari ukuntu nkwiye kuje avec sagesse kuko umunsi umwe amasegonde urimwo amatiyase amasegonde iminota isaha iyo ntakaje tiyasimu bintwara gutakaza isegonde iyo nimenyeje nkatakaza amasegonde usanga natakaje umunota wose iyo ntakaje umunota wose nkarunga natakaza n'undi munota wavuye usanga natakaje n'isaha yose iyo nguma ntakaza amasaha usanga natakaje umunsi wose iyo ntakaza umunsi wose usanga natakaje indwi yose gutyo ugaca usanga umuntu ageze aho yatakaje umwaka we wose mugani no jambo ryavuze ngo utwigishe guharura imisi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge nahantu ushobora ati man nyigisha guharura imisi yanje yo kubaho nyigisha kuje avec sagesse amasegonde yanje iminota yanje amasaha yanje bisigura ngo ahantu bice biba resume nahantu umunota wose mpawe ndawukonvertisa mu gikorwa kanaka nk'imiryango mpawe iminota 10 iyo minota 10 ndayikonvertire mu iki ndayikoze mu iki nikiye kintu mpeje gukora mu isaha yose isaha irenze nikiye kintu okwerekana mu muryango ko nashoye gukora umunsi uheze nibihe bintu bwati kino kintu kuno munsi nagikoze nahantu umunsi uheze nshobora kuvuga ati nk'umuryango no munsi wose madamu wanje uno munsi wose ca gicapo twiha twagishitseko abana bacu igicapo twiha no munsi twagishitseko
indwi iheze nka samedi tugatuvugana mbega indwi yose bya bintu dukora twarabikoze gutyo ugasanga umunsi wose icyo twateguye kuwukoramo twaragikoze nico nita gukonvertisa umwanya wacu mu bikorwa kanaka iyo niyo sokre na ahantu usanga rero wa mutima w'ubwenge utuma umwanya wose nahawe ku munsi atambereye umwanya wo gusamara cyangwa kuja mu bindi bintu bitabereye ariko uwo mwanya hari ibikorwa bizima na ukuyemo wa mwanya wanje nicyo nifuza ko imiryango yobaho ubwo buzima ari kundwi ari ku mezi ari ku mwaka wose aho muzo kwisanga ibyo mwakoze byose hari ibikorwa bizima bifasha societe mwashoye kuvyaramo yego murakoze cyane kubwizo siguro zitari nke muduhaye Bertrand hari abantu imiryango itaratahura iryo banga nashaka ndabasabe mu bavunira akagohe kingene nabo bo bikora kugira ngo babeho bagendera mu mugambi w'Imana hari abavuze ngo le temps perdu ne revient jamais burya umwanya ugiye nyine ubugiye nyine ntizigera ugaruka kandi uko umwanya ugenda burya abantu bakora saza cyane reka ndabavunira akagohe nciye mu ijambo ry'Imana cyane dusome ijambo ry'Imana mu itango cy'icambe umurongo 31 itango cy'icambe 31 habwa bucyanya Genèse chapitre 1 verset 30 habwa bucyanya ngo nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose kandi byari byiza cyane burira hanyuma buraca uwo n'umunsi ugira gatandatu habwa bucyanya ngo nuko Imana irihweza ngo nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose ndakundi ijambo ry'Imana ngo nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose harabaye ikintu bita umwihwezo sinzi kera ko mashuri arwa ngo ikintu bita umwihwezo sinzi ko muvyibuka neza umwihwezo rero hano Imana yari yihwejeje ngo nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose Imana yari yihweje ibyo yaremye byose twigana Imana nk'abana ikunda nijye bangashaka kwabaye twigana Imana nk'abana ikunda hano haba ngo nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose onaga mama Jackie ngo Imana yihweza ibyo yaremye byose ijambo kwihweza njambo novuga ahandi ngo Imana irexamina Imana irinspecta sindi ko inspection yo habaye inspection ahantu baza kuraba kantu kose Imana irihweza ibyo yaremye byose ndipfuza ko imiryango itoye imiryango ina mu kigari c'abandi bose imiryango yo kwihweza ibyo yakoze byose umugabo nk'umutwe w'urugo n'umudamu nk'umufasha wiwe haheze umunsi mbega ntibokwicana bakihweza ibyo bakoze byose kuri uwo munsi mbega indwi iheze ntibokwicara ega nta mwanya kwicara kihari umuryango ntibokwicara bakwihweza ibyo bakoze byose muri iyo ndwi ntibacicara nabo ndenda yikubwiye ukwezi guheze mbega umugabo n'umugore ntibokwicara bakihweza ko uko kwezi bashitse ku ntumbero yabo amezi ataheze ntibofata umwanya bagasohoka umugabo n'umugore ahantu bakihweza amezi atatu bamazemo mbega bya bintu twiha twashe kubishikako bakihweza n'Imana imaze kurema ngo yarihweje umwaka uheze mbega ntibokwihweza ko ibyo bihaye umwaka wose washe kubishikako hano havuze ngo nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose yarabyihweje neza ngo kandi byari byiza cyane hogera ahantu umugabo n'umugore avuga ati wow uyu mwaka ibyo twihaye gukora twabyihweje byagenze neza cyane uku kwezi ibyo twihaye twarabikoze byagenze neza cyane sinzi ko arakwiye kwa entreprise aragahana arabyo bakoze bakihweza bakara babikoze neza cyane hama kandi kagohe kanyuma bavunira imiryango ndangiza umuryango wose nubeho nkuko ari mu kubaho nyene ntibiganire n'imiryango ama programa yose saya kujamo nibaje mu programa afatanye bariko baraje amen na cyane ntibaraba abandi bantu nibaraba Imana icabahamagarira ngo bumvuga kanaka ko ntagiye muri bino bintu ntituri mu gihe cyo kuvugwa turi mu gihe cyo gukora iby'Imana yaduhamagariye gukora sukunezereza abantu nukunezereza umuremyi wawe byashaka na Yesu Kristo si byose yajamo mu by'Imana ashaka kwajamo gusa ndatumira imiryango kutabaho ubuzima bwo kunezereza abandi bantu ahubwo ndatumira kubaho mu buzima bwo kubaho icima ishaka kubabaho ntibaraba abandi kuba ntubabayo nibabeho nkabo nyene bajira ibihe byabo neza yego murakoze cyane Imana ibaho umugisha kuri izi ntererano muhaye bene data bariko baradukurikirana nizera neza ko zizobafasha muri uno mwaka
dutanguye Yego. Imana ibaho umugisha cane turarangije bakunze ba televiziyo Heritage naho butaha mu kiganiro cingo n'imiryango kuwa kabiri nk'aya mango Imana ibaho umugisha